Why? Yes, why? Why? What kind of lesson? What is this? We are innocent. Man, these people left without taking the blacks, man. None of the blacks, man. See. None. Even the black guys that already have kids, they took their kids and their wife and left the niggas behind. Like, everyone is stranded. This is really too bad. Kwizina rya data, n'irya mwana, n'irya mutima mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije, mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Turasabikana ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya, mu njiri ya Mariko, ku kigabane cyaho cya 10, duhera ku karongo ka 41 tugeze ku karongo ka 45. Ijambo ry'umutware riravuga ngo ukuntu abakuru bo kwigenza. Abandi 10 babyumvise baja mu byo kugirira umwikomo Yakobo na Yohani. Yezu arabakura ababwira ati, murazi ko abitwa ngo baratwara amakungu bayatwaza igikenye kandi ko abakuru bayo bayakandamiza. Ariko muri mwebwe si uko, ahubwo ushaka kuba umukuru muri mwebwe arababere umusuku. Ushaka kuba wa mbere muri mwebwe nawe abe umushumba wa mwese. Nkako n'umwana w'umuntu ntiyaje ngo bamukorere, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubuzima bwiwe ngo abere incungu beshi. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Alleluya, amen. Bana b'Imana, duhejeje kuraba video y'ibintu biriko birabera muri Ukraine. Ariko ijya video nayishize kugira murabe, twongere turabe agatotezo kaba mwisi. Nibutsa abantu b'abanyamahanga, twitwa ko turabanyamahanga, uri umuntu uri mu gihugu kitari ikiwawe, atari kavukire kawe, wumve neza ko atagaciro ufise, canke kwa mbese wumve nyene ko mbese nta gaciro nyene ubufise. Ntiyagira bazavuga ngo nabatse agaciro kabo. Nanje ni mu Australia, fise ubwene gihugu bubiri, Uburundi na Australia. Mugabe icyo nabonye nize mw'ijya video, nabonye neza ko mwisi yose oya iwabo w'umuntu kandi ngo burya amazi arashuha ntibagirwa mbe ibumbeho. Ntitwibagire ko turi abarundi, ntiwibagire ko uri umunyarwanda cyangwa n'ibindi nk'uko. Rero niyo mpamvu nateguye aya majambo ngo tuyasangire. Abanyafrika bari muri Ukraine, abazi Icyongereza, mugiye murasoma murabona ko handitse ko ukuntu aba black people, abirabure bariko barangirwa kwinjira amatreni, kwinjira amabasi, kwinjira bangirwa kwinjira mu mabasi, mu matreni, mbese ngo bahunge nk'abandi bose. Ubwo rero n'igipolisi cya Ukraine gisubiza inyuma abirabure, kikabahagurutsa, kikemerera, kigashaka ngo hagende abazungu gusa, baba aribo bahungishirizwa mu bihugu bitandukanye bariko barahungiramo, nka za Hongiriya, Polonye n'ibindi bihugu bihana urubibe na Ukraine.
niyo mpamvu rero bana b'Imana ijya video twariko turayiraba mwabonye si ibintu byiza cyane si ibintu byiza nta na bukebuke reka rero turabe icyo Yezu atubwira kuri jambo ry'Imana turabona umutwe w'igisomwa uravuga ngo ukuntu abakuru bo kwigenza Yezu agira tubwire uko abakuru bakwiye kwigenza inana rimwe haravuga ngo abandi 10 babyumvise baja mu byo kugirira umwikomo Yakobo na Yohani ngo abandi 10 babyumvise bagiye mu byo kugirira umwikomo Yakobo na Yohani abo 10 ni bande Yakobo na Yohani barimo zari ntumwa 12 Yakobo na Yohani abahungu ba Zebedeyi nibo bariko barabwira Yezu ko bashaka kumwica ni buryo ubundi bubafu Yezu yarabishuye ukuntu uzobisome muri Bibiliya hanyuma mugabo ba Petero na ba Tadeyo mbese abandi 10 mu ntumwa za Yezu bagirira umwikomo bajya abandi babiri turabandanya inana kabiri Yezu arabakura ababwira ati burya rero amajambo nkeneye ko tuzirikana cyane niyo tugiye gushikako ngo Yezu arabakura arababarira nawe arakwakuye nanje aranyakuye twumve icyo Yezu atubwira murazi ko abitwa ngo baratwara amakungu bayatwaza igikenye kandi ko abakuru bayo bayakandamiza ijambo rikomeye nashimye ko dusabikanya niri murazi ko abitwa ngo baratwara amakungu bayatwaza igikenye kandi ko abakuru bayo bayakandamiza ngo abakuru bayo bayakandamiza abatwara amakungu abatwara isi mbese abatwara ibihugu abaperezida batwaza igikenye iyi si canke abo batwaye aha rero duca tubona Putine perezida w'Uburusiya ukuntu ariko aratoteza Ukraine ariko bana b'Imana ibyo ni ibya politike y'abantu bamwe na bamwe baba bafise ibyo bapfa ariko ikibabaje abantu bato bariko barazira ubusa none n'abirabure bacu cyane abana b'abanyeshure bagiye kwiga muri Ukraine nacyo ni igihugu gitoya ariko gikomeye kandi gikize rero abanyeshure b'abirabure bava muri za Burundi za Canada ni mu bazungu bava muri Afrika mbese bava no mu Rwanda kuko utu video nubwo mwabonye harimo tutaba tumeze neza tuzungagirika kubera tujya video dufatwa n'ababa bariyo bakatwoherereza bene wabo abandi bakatutwoherereza kuko harimo utwo nateranije uko hari n'ibyo nikuriye nyene kuri internet kuri TV biba byazanywe nibi satellite byo hejuru biba abo bakomakomeye nyene bakamera iyo ntambara bari hejuru cyane bazikamera biberenga muri Australia bariko bararaba ibiriyo bakaheza bakabishira ku masoso bakabishira kuri muri computer nyene ukuntu bana b'Imana rero murabe rero ukuntu abayitwa batware bakandamiza abantu bato Imana dutabare cyane Putini ariko arakandamiza ujya mu president cyangwa se abene gihugu ba Ukraine kuko yumva ko ujya mu president adakwiye kwiyunga n'abasi bi ujya mu president ari kuzirako ariko ariyunga n'abasi ba Putini kandi ugiye kuraba buriya Putini ntabwo ariko arashaka cyane ngo ariko arashaka Ukraine ahubwo arashaka yuko Amerika yovuga bitane mu mitwe cyane ibihugu by'abasi biwe batavuga rumwe kuko ubwiraraba usanga hari ibihugu biriko biratotezanya mugabo kijya kikaba ari cyo kibaye imbarutso
dusenge cyane kuko ni intambara ishobora kwadukira isi yose, ariko muzi ko intambara ya kabiri yo kuri Hitler y'isi yose umubyeyi Bikira Mariya Imana yaramurungitse araza gusigurira, yarabonekeye Rusiya na Yasenta na Francisco, abagatolika benshi ndazi murazi izo nkuru, kandi nabo mwabiriya bihugu batari abakatolika barabizi neza, n'ubu nyene barabishira ku masoso media. Basi rero tubandanye gusengera Ukraine, dusengera abantu bato bariko barazira ibyo batazi, bazira ubusa, twongera dusengera birabure bacu bariyo mwakiya gihugu cya Ukraine. Ine na gatatu baravuga ngo ariko muri mwebwe si uko, ahubwo ushaka kuba umukuru muri mwebwe arababere umusuku. Yezu arabwira abigishwa biwe ko badakwiye kumera nk'abatware b'isi, abaperezida batwaza igikenye, bafatira ku izosi, bakandamiza abantu bato. Yezu we warababwiye ati mwebwe rero nk'abakozi banje nimwitware neza, ahubwo mwebwe nyene mube batoya imbere y'abantu mu ijambo ry'Imana canke imbere y'abababona. Mugabo abakozi b'Imana bubu turiyemera, turakandamiza abagenzi bacu, dusaba icya 10 canke se twitwaje ngo turabakozi b'Imana ngo bidutunge n'ibindi. Ariko ababikora neza kweri, hariho ababikora neza mu by'ukuri bakwiye gutungwa n'amahera avuye mu ba Kristu canke mu barokore, n'abandi inda ndende irikira bakoresha ibintu bidakwiye gukorwa. Ndi gusigura ibintu mugabo ntakeneye cyane, ariko ibyo nari nkeneye cyane byari ijambo Yezu yavuze ati ngaba abatwara isi, abatwara ibihugu ngene bayikene kandi abizi. Putina usibye icyubahiro ariko arashaka ku isi yose mukurira inkofero, ko ashoboye intambara atawundi yomwubahuka, nicyo kintu ariko arakenera. Ariko dushima Imana ko byamunaniye gufata, kuko n'ubu ntarashobora kuba yovuga ngo afate Ukraine nk'uko yarabizi. Aranababaye cyane kuko yarazi ko abasirikare biwe ari benshi kandi bafise ibigwanisho bazohita batora Ukraine uko bishakiye. Ukraine ni igihugu ngo kimera, gikize, kimeze neza. Urumva rero ko aravuga ati ntigishobora kwiyunga n'ibindi bihugu tutavuga rumwe. Bana b'Imana kuzira kuko utari kuravuga rumwe n'umuntu ashaka kugutwara uko yishakiye. Imana dutabare cyane. Ine na kane ngarutse barahungisha imbwa, barahungisha ibaze gukura umwirabure mu modoka mugabo umuntu n'ikibwa bakamuha uburenganzira, bakaba ariwe baha umwanya ngo ahungane n'imbwa yiwe. Mwarabonye video natanze mwarabonye ko abana nyene barahungana utuyabu, baba bahunganye imbwa zabo n'abandi. Imana dutabare cyane. Kandi nibutsa abagatolika, ndiko ndategura audio ni kuwa kabiri, ariko nubwo ari kuwa kabiri izo bashikira kuwa gatatu. Kuwa gatatu tuzoba twinjiye mu Karema, tuzosigwa iminyota. Ubwo rero Karema itubwira kwisubirako, gusenga cyane, kumenya Yezu ninde, kubahiriza Yezu Kristu. Ndakwipfuriza rero kuzogira Karema nziza. Ego turabandanya. Ine na kane, ushaka kuba uwa mbere muri mwebwe nawe abe umushumba wa mwese. Ushaka kuba uwa mbere muri twebwe, hari bajya 12 ariko muri twebwe bajya 12, nyuma yaho harabonetse n'abandi. Nyuma gutyo nanje Ziporo ndimo, na wowe mukozi w'Imana runakurimwo, kuko ndazi neza ari abakozi b'Imana banyumviriza kandi nanje ndabumviriza. Rero twebwe twitwa ko twasizwe amavuta, kandi sukwitwa twebwe twasizwe amavuta n'Imana. Turabe Satani ntituvangire ngo canga ibintu ko bitari, ahubwo dukorere Yezu Kristo nk'uko yabwiye ba Yohani na ba Petero ati ushaka kuba muri mwebwe nace bugufi, kandi ushaka nabe umushumba w'abandi, ho kugira ube mukuru umushumba w'abandi. Imana yo mu ijuru ikomeze duhe ubwenge bwo kumenya cyane.
ngo nkako n'umwana w'umuntu ntiyaje ngo bamukorere ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubuzima bwiwe ngo abere incungu beshi ngo Yezu ntiyaje ngo bamukorere mugabo abakozi b'Imana bamwe na bamwe usanga bagize abantu abakozi babo kandi na Yezu ataje ngo bamukorere ahubwo aribo yakoreye abandi yirirwa araboza ibirenga asubira ibintu nk'ibyo nta butabiyize ngo ukorera abandi nkuko Yezu nawe yakoreye abandi kandi ngo yaje kugira yitangire beshi wo kwitangira abandi kugira ngo ube umushumba mwiza birababajeho kugira witangire abandi ucinyiza abo wogombye gutabara bijya ibintu bya muri Ukraine byarambabaje ijya ntambara ntiyanyubatse ariko maze kubona ukuntu bariko baratoteza abirabura nahisha mbona ati bwa bundi kweri ibintu nuko bimeze dusengerera abirabure bari muri Ukraine bariko barabura ubuhungiro kandi abandi bariko barashomba babakuramwo dusengere kandi Ukraine abanyagihugu bawo cyane abantu bato bahangayitse batazi iyo amaprotike ariko arakwega ibyo byose tubasengere cyane kandi dusengere kiya gihugu Imana ikomeze yihesha icyubahiro kabisa izibye izo nkoho nibyo bigwanisho bya rutura biriko birahonya abantu binzira karengane umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana muze mugire karema nziza kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mutagatifu amen.